ntushobora gutsinda urugamba. Nico gituma umuntu wese atuza n'utwo twari twironkeye agasigara aratumunga, dutegeza kumugwanya twivuye inyuma. Nivyo turi ku rugamba murumva, shobora kuba ndi kizigenza mubi muri urwo rugamba kuko abanyidogera ni benshi ndabizi. None ahantu uzawumva ngo urahirwa ngo nepfa ntabe yabimenye, nuvuga yuko ndi umwasi w'abo bantu. Urahembwa, umwene gihugu yaza kugusaba ya service uhembegwa ugaca umubwira ngo mpemba, kandi wumvise ko uhembwe kabiri, double salaire. Ntumenje none kera ngo baduwaniye ngo bace bavuga ati jewe ntumpembe gusa bapfa kunjara nibera umuduwani nzihemba. Igiturire umva ubwa mbere utesheje na wa mwene gihugu gukora, ufashe utuhere yarasanzwe yaraguhaye, none ufashe n'utwo yarasigaranye uciye utumwaka. Ntuhejeje gutembagaza igihugu, igihugu urahejeje kugitembagaza. Igiturire n'ubunebwe. Wewe wari wagiye ku kazi ugaca wiyankira ngo tutabonanye ngo tuyage, sinkugirira. Jewe mu bintu narahiye nuko ikibazo cyawe nkagitureta uko ndinze kukubona. Muze mubaza ama service yose naciyemo, jewe nta dossier nshobora kumarana imisi ibiri. Ntibikunda ko nta shaka mubaze nkiri muri etat major logistique. Jewe icantwenza rero wazibona umuntu aje ngo ndiko sawa umubonano wamuho umubonano ngo hari akadossier nari nazanye ahango narinze kugusigurira. None wagiye muri secretariat usanga ntako ndakora, gacamagara mu secretary dossier yiyindite ntiyakozwe batego ko ari kiwuri uranduhisha ngo nguho umubonano. Ndi muri ministère de l'intérieur ho vyama vyabaye bazi yuko kugira wagire ya association ngo mpaka umubone mu maso. Kubera iki? Abasaba kubona mu maso bariko barakorera nabagiye biturire. Iyo nagira ni devoir bitaranavugwa. Obere guhura na CCIB, CFCIB. Obere kuvuga iti ADB nyaruka tuje hamwe na CFCIB duhamagare amabanki, duce duhamagara nabo muri finance, nabo muri commerce. Ivyo bintu bitwaye iki vre? Ivyo binda kugira ntuzeye plan quinquennale. À son excellence, Monsieur le Président de la République.
reka rero umugenzi wanje Sandi abamenyeshe ibica bikurikira. Nyirishobora umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Amen. Murakoze. Mutima mwiranda. Amen. Himne national. Kenguza amateka yakuwe mu rwego nshingwabikorwa rwa leta y'u Burundi ku iteka mwateye bino birori byo guhimbaza umunsi mukuru. Saba amahoro n'iterambere ry'igihugu rishimikiye gutanga amakori duhimbawe. Kuri uyu munsi duhimbaza umunsi mukuru wahariwe abatanga amakori mu Burundi ku nshuro y'umunani, n'iteka n'akanyamuneza ntangere kubona Imana yabikunze ko tuba muri kino kibanza. Mu nkundire tuyinahatse kuko yihamashimisha cyane. Twatewe iteka kandi na nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ashimye kwifatanya n'abatangakori bose bo mu Burundi muri ibi birori. Ubundi rero mu kuha ikaze gasanzwe abari ngaha mwese mumfashe tumarakirane ubuheze bwinshi, tumukomere amashyi menshi cyane. Duhaye ikaze namwe bandi banyakubahwa mwashitse ngaha mwese mu cyubahiro mwifuza kandi Imana yabahaye, twese hamwe n'abatangakori mu kugaragaza akanyamuneza kuri uyu munsi bikomera amashyi menshi cyane. Nkavuga nti ku izina ryanje, izina ry'abatangakori b'Ikigobe, turahaye ikaze mwese bashoboye gushika muri runo rubanza rudasanzwe. N'ishobahiro umukuru w'igihugu cyacu banyakubahwa mwese muri ngaha, umunsi mukuru wahariwe umutangakori mu Burundi urengeje imyaka 7 uhimbazwa mu Burundi, ariko wabona akanovera bivanye n'imirimo myiza mwebwe abatangakori mukorera igihugu. Nico gituma leta y'u Burundi bicishije ku Kigobe ishimira ku mugaragaro abatangakori bose muri rusange bo mw'iterambere ry'igihugu. Karashimirana cyane cyane ababa barabaye akarorero mu gutanga neza amakori mu mwaka tuba turangije kugira batere intege, bibere noneho akarorero abandi bagikwega amaguru birengagiza bagaca kubiri n'amategeko bagatanga canke biba amakori n'amatagisi. Umunsi nk'uyu rero ni akaryo ko kwisuzuma aho byagenze neza tukahakomeza, aho byatugoye aho tukikubita agashi, abatoza kori n'abatangakori tugafatira mu nda mu mugongo, twese dufise ihangiro rimwe mu kubaka igihugu cacu. Nyir'icyubahiro kuri igihugu banyakubahwa mwese, uyu mwaka duhimbaje uyu munsi mukuru mu gihe turiko dushira mu ngiro itegeko rigenga amafaranga leta iriko irakoresha mu mwaka w'ibihumbi 2023 gushira 2024. Iryo tegeko naryo rikaba ryazanye impinduka mu buzima nka bwose bw'abatangakori n'abatoza kori. Bidusaba rero
ubwira n'ubukerebutsi na cane cane ukwemera bagahinduka tukabavanura n'ingeso zose za kera tukajana n'ibihe turimo ariho duhamagarirwa twese kugira impono z'igihugu cigaba kikigaburira mu mwaka w'ibihumbi 2040 igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060 biciye no muri wa mugambi w'igihugu w'iterambere mu gifaransa Plan National de Développement mu gisata cayo ca kane aho gikoresha ubuhinga bwa none e-government. Ivyo navyo bikaba bisaba ukwitanga k'umwe wese. Kuvyerekeye ikigobe icivugo turiko duhimbariza ko uyu munsi kirajanye n'intumbero duhabwa na leta kivuga kiti twijukire ubuhinga bwa none mu kumenyesha no kuriha amakori n'amatagisi dushigikire iterambere ry'igihugu. Ico kivugo kirajanye neza n'intumbero nshasha turimo yo korohereza abatanga kori mu kubafasha gukoresha ubuhinga bwa none mu gutanga inyemezabuguzi ziciye ku mamashini nyabwonko canke kumenyekanisha umwimbu hamwe no kuriha amakori bijanye kutarinze gushika mu kigobe. Ari naho rero dutera akamo twongera duhimiriza abenegihugu bose iyo bava bakagira yuko bategerezwa gusaba ikirangabuguzi arico facture mu Gifaransa mvamashini kugira kubera yo yemewe n'ikigo obere kugira twibutse abatonga kori uyu mugigo mushasha wo guteza imbere igihugu biciye mu gutanga amakori neza kuko abanyeshuri b'igihugu cacu cyacu Burundi yama bihimiriza yuko twakwijukira ubuhinga bwa none mu byo dukora byose kugira dukorere ahabona tunyarukize abatwituye hama twongere tugwize umwimbu. Mu kigo ube twaje gufata iya mbere mu kumenyekanisha no kuriha amakori n'amatagisi tubishishije mu buhinga bwa none. Mu ngire ndabibutse ko umugambi watanguye kuja mu ngiro neza kuva ku igenekerezo rya mbere y'ukwezi k'umunani muri umwaka turimo, aho ubuhinga bwari bugiye hamwe n'ubundi bwo kurungika muri obera amafagitire z'ubuguzi ukoresheje akamashini ikigo cahaye abatanga kori banini n'abaciriritse bo hagati. Uwo muhora-bumenyi witwa mu Gifaransa télédéclaration et télépaiement des impôts et taxes n'ubuhinga bwaje nk'inyishu ku batanga kori kuko ababukoresha baheza bakamenyesha kandi bakariha amakori n'amatagisi aho baba bibereye hose batarinze gushika muri obere kandi n'igitansi ca obere bakakironka ubwo nyene biciye kuri ya buhinga nyene. Ivyo bikaba bishobora gukorwa umwanya uwo ari wo wose haba mw'ijoro canke ku murango. Muca mwumva ko akarusho ari kanini na cane cane ku bijanye no gucunga umwanya no kurwanya ubusuma butandukanye kuko ivyemezo vy'inyerudandaza canke warishe mu makori biba bibitswe neza mu mashini nyabwonko. Mu gutanguza ubwo buhinga bwa none twashimye gukorana bwa mbere n'abatanga kori banini n'abo hagati abo twita grand moyen contribuable, ni ukuvuga abashobora kudandaza ku mwaka amafaranga ingana canke arenga miliyoni 100 z'amarundi. Ubu abandi bategerezwa gukoresha ubwo buhinga ni amashirahamwe yigenga bita ko atarondera inyungu ONG canke ASPR n'abatanga kori bafise amazu canke ibibanza bapangishije, amashuri n'amavuriro eka mbere n'amashirahamwe ya leta canke ayo leta ifise n'imitahe. Gushika mu mpera z'ukwezi guheze mu Nyonyo
abatangakorera bashika 2,939 bari kuri uyu muhora, kandi n'abandi bitegure ko ubwo buhinga buzobandanya kubashikira. Twamenyesha ko kuva dutangura gukoresha ubwo buhinga bubiri bwose hamwe tubona akarusho kadasanzwe ugereranije n'ayandi mezi y'uyu mwaka mu vyerekeye ukwiyongera k'umwimbu wegeranwa n'ikigo. Dufatiye nko ku mwimbu w'ukwezi kwa Nyandagaro hegeranijwe imiliyaridi 185.7 mu gihe hari hategekanijwe imiliyaridi 172.3, ni ukuvuga ibice 107%. Gitugutu hashize mu kigega ca leta imiliyaridi 165.1, mu gihe hari hiteze kwinjira imiliyaridi 163, ni ukuvuga 101%. Mu kwezi kwa Munyonyo uko turangije hegeranijwe imiliyaridi 157.5, twari twiteze imiliyaridi 138.3, ni ukuvuga 113.8%. Mfatire kandi kano karyo menyeshe abari ngaha bose n'abatwumva ku maradiyo yose yuko ikigo gisanzwe gifise uburyo ngurukanabumenyi bukurikirana ibidandazwa bivuye hanze kuva ku kivuko c'i Dar es Salaam muri Tanzania na Mombasa muri Kenya gushika mu Burundi mbere bisohoka imbibe, arico bita suivi électronique de cargo. Eka n'ubundi buhinga bwinshi tutarinze kudondagurira ngaha. Ivyo tudondaguye twabishitseko mu kiringo c'amezi 6, bica mbere bituma ikigo OBR gica kiba ku rwego rwa mbere rukoresha ubuhinga bwa none gusumba izindi nzego zose z'igihugu, kandi n'ubu tuzobandanya. Ivyo vyakunze kubera ihangiro, ihimiriza n'intege twatewe na nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi. Mumpera amashi. Akaba rero ariko uyu mwimbu mwiza uvuye ku gukoresha ubuhinga bwa none turiko turahimariza kuri uyu munsi mukuru wari nakowe mu Burundi. Turi mu ntango n'ivyo, ariko turizeye yuko kubandanya dukoresha ubuhinga bwa none kugeza aho bizodufasha kugwiza umwimbu kurusha. Eshwariho mukuru w'igihugu cacu ubahwa mwese, naho atako ikigo kitagira kugira ikigega c'igihugu kibomoke, hariho ingeso mbi zibonekeza mu batangakori bamwe bamwe ku vyerekeye ugukwega amaguru, ukwirengagiza ivyo bategerezwa gukora, ubunyorozi canke korohereza uwuriko aranyonora amakori n'amatagisi. Iyi mihora ibiri yarerekanye neza izo ngeso abatangakori bamwe bamwe mu kuvyekanisha no kuriha amakori n'amatagisi, aho abatangakori bamwe bamwe bagerageza kwanka gukoresha ubwo buryo kugira bagume mu ngendo y'ubusuma. Mu gushira mu ngiro itegeko rijanye n'ikoreshwa ry'amahera turiko dukoresha muri uno mwaka, turabona kandi inyifato zidasanzwe ku badandaza bakorera mu masoko atandukanye yubatswe na leta, aho bakora ibishoboka vyose ngo bananize OBR ishobore kwegeranya amafaranga yo gutanga muri ivyo bibanza uko vyategerezwa. Twagira twibutse ko ivyo biciro vyashinzwe hisunzwe mwumvikano w'abaserukira abandi n'indongozi, kandi amasoko tumaze kugendera twasanze hari habuze ugusigurira neza abadandaza. Aho tutarashika kwirabira twifuza kuzohaca bitarenze uku kwezi turimo. Duhamagarire rero abarongozi n'abaserukira abadandaza gusigurira abadandaza kugira bibandaniriza imirimo
yabo neza. Mu nkundire nongere kandi nibutse abatanga kori ko kudatanga urupapuro nyemezabuguzi ariyo fagitire yemewe n'ikigo OBR iciye mu mashini uyifise ko ari icaha kibi gihanwa n'amategeko. Mwebwe na kugeza aho umudandaza ajya ikori bita TVA, umuguzi yamurungikanye ati shirira leta idukorere amazi, umva ko biteye isoni. Abandi bakagabanya cane igiciro bagurishako kugira TVA bakiriye ibe nto bikurebere bazogaruke gutora iyo baje bakirangura. Hari rero n'abasigaye bayicuruza. Uturero ku batanga kori muri amezi atanu aheze, ukuvuga kuva mu kw'indwi gushika ku 11, dosiye zakozwe zijanye n'ubuzima bw'ubwo muri douane zabaye 1957. Izaciye zigwa muri forode ya douane izakozwe ikibiriraho zaciye ziba 32, hacagaruzwa amahera yababa miliyaridi 2, kuvuga miliyaridi 1,980,000. Abatanga kori bafungiwe ubwo busuma ni 4. Izindi dosiye zijanye no gusuma nk'ubwo zikaba ari 22 zikiriko zirigwa mu butungane. Muri uku kwezi guheze kwa Munyonyo, ibijanye na fraude fiscale, kuvuga ubusuma bwo hagati, kuri dosiye 6 z'abari basanzwe bamenyekanisha nabi amakori, dufatiye ku mwaka wa 2021-2022 hagarujwe amahera angana miliyaridi 2,700,000. Ku madosiye 6 gusa, kubera turi mu ntango, yizwe ku bantu biba TVA, haciye hegeranwa miliyaridi 4,600,000. Ico gikorwa cabaye mu kwezi kumwe. Iki gikorwa rero twariyemeje kukibandanya kuko bwa buryo ngurukanabumenyi buradufasha cane kumenya amayeri bakoresha. Hari rero ibiteye isoni n'agahinda aho inyuma y'amajambo akomeye yo kugabisha twagiye turumva, n'ubundi twamugina twarumvise amajambo tushejure, turumva ko ari amajambo tidushumurongo, amajambo akomeye wakati inyama mbisi izovyura iyumye. Ayo n'amajambo yakoreshejwe na nyiricubahiro mukuru w'igihugu. Ibiteye isoni nuko tukibona ingeso mbi mu bakozi b'ikigo OBR, aho bifatanya n'abanyuruza amakori n'amatagisi muri ubwo bubisha bwo kwiba amakori n'amatagisi. Ibyo byose bikaba ari intambamyi tuguma duhura nazo, ariko tukaba dukora ibishoboka byose ijoro n'umurango kugira ivyatsi bibi vyigizwe kure y'ingano, kandi ubwo buhinga bwa none bukaba buriko buradufasha cyane kuvyerekana. Uturorero, abakozi birukanwe kubera ubusuma bw'amakori mu mwaka wa 2022 ushira 2023 babaye 40 bose. Dosiye ziri mu butungane ni 15 ziraba abakozi 20. Abakozi bagiye mu nyororo mu mwaka nyene babaye 12, abakiriyo 7. Bakozi dusangiye imirimo, ndabibutse wa mugani uvuga uti inkoko mu kubona ishobora ibisiga. Dusubire rero tugabishane kuko ntawo kwihanganira abadusubiza inyuma bagashafuza ikigo cariko kibera akarorero ibindi bihugu. Hano bibutsa ko muri Togo ikigo nk'iki cavyawe na OBR bacacita izina risa
yitwa OTER, ni Office Togolais de Recettes yajyawe na UBR. Ubu dufise ibindi bihugu bibiri biriko bidusaba kubabera abahetsi mu gushiraho ikigo nk'iki cy'iwacu. Mfate mbere kano karyo nshimira inzego zose z'igihugu bereye ku rwego rwa inshorahiro mukuru w'igihugu zahagurutse gufasha ikigo OBR muri urwo rugamba, kandi turizigina ntaryo ko turi kumwe twese tuzotsinda. Inshorahiro mukuru w'igihugu cacu kubitwerekeye turiyemeje imbere yanyu ko tutazorohoka ku mugambi twatanguye wo gukoresha ubuhinga bwa none mu gutoza amakuru n'amatagisi ariwo twita digitalisation. Mu byihuta tukaba tugiye guheraheza uburyo bwa none bwo gukurikirana ubuzima bw'abatangakori kuva yiyandikishije gushika ariho amakori yose, mbere no mu gihe hoba kutumvikana ibyo twita les derniers modules de la gestion intégrée de la collecte des impôts et taxes. Tugiye kandi kwihutira umugambi wo gufasha abatangakori kugira ivyo bahinguye canke binjije mu gihugu, eka mbere n'ibisohoka bimenyekane ubwo nyene muri OBR, ibyo twita système de marquage et traçabilité des produits manufacturés. Muri OBR twishimikiza ubwira n'ubukerebutsi bw'abakozi n'urwego nshingwantwaro bikurikirana ku munsi ku munsi umwitwarariko udasanzwe w'ubushikiranganji ikigo OBR gikukira. Tukaba mbere tuboneyeho n'akaryo ko gushimira icese leta y'u Burundi yo idahengeshanya kudushigikira bimwe bigaragara ikigo OBR ngo kirangure neza imirimo kijejwe, harimo no kukironsa inyubako zaco y'icicaro gikuru kiriko kirubakwa mu kigo. Tubasabe rero n'inshorahiro mukuru w'igihugu mukomeze kudushigikira no kudutera intege, mutera intege n'abakozi b'ikigo OBR bakora bitanga mu mwimbu w'amakori n'amatagisi ubandanye wiyongera ku mwaka ku mwaka. Uyu munsi rero ubutumire twese ari keza ko kubona kumwe kazoza k'igihugu mu kurwanya ubukene biciye mu kugwiza amakori yinjira mu kigega ca leta, nayo ishobore kurangura imigambi y'iterambere. Ari nayo mpamvu ubwo twari tubimenyereye uno munsi atabushimwe buja guhabwa bamwe, ahubwo nyabona twese dusangire kwikubita agashi, ababi bahinduke, beza nabo bahanure babi, gutyo mu mpera z'umwaka uza canke hagati tuzishime duhane ubuganuke bufatika, kuko tuzoba twateye intambwe cane muri buno buryo bwa none dukorera ku mugaragaro. Noneho uravye icivugo c'uyu mwaka n'umwanya tubimazemo, ubuhinga tubigina no munsi ni bushasha cane. Ntumire rero twese abatangakori n'abatoza kori twese tuhiganirwe kuzotsinda ubushimwe bunini cane buri inyuma. Ndangije nkengurukira mwese mwaje kwifatanya natwe muri runo rubanza rudasanzwe. Twese hamwe tubandanye dushigikirana mu gutanga neza amakuru n'amatagisi kugira twiyubakire igihugu cacu. Inshorahiro mukuru w'igihugu, banyakubahwa mwese, sinorangiza ijambo ntasubiye gushimira cane leta mbereye kuri mwebwe inshorahiro mukuru w'igihugu cacu atakugira kugira ikigo. Eka ubu naho duha ikaze umukuru w'urunani rw'abanyamitahe n'abagwizatunga mu Burundi CFCIB kugira twumve nabo ingene batahura umunsi mukuru w'itangakori. Kaze. Banyakubahwa abashikiranganji ba leta y'u Burundi bitabiriye bino birori, nyakubahwa mukuru w'igisagara ca Bujumbura, nyakubahwa bakomeye n'inshorahiro mukuru w'igihugu cacu, nyen'icubahiro mukuru cacu Burundi, iri iteka ntangere kuba mpagaze ngaho imbere yanyu imbere y'ishengero kuri uyu munsi wahariwe itangakori mu Burundi. Uno munsi ushitse mu bihe bidasanzwe kuko
uno mwaka kwa 2024 ndamukiza 2023 leta mpoze leta mbyeyi yashikirije abarundi bose n'amakungu ihangiro ry'iterambere yiswe umugambi w'akazoza 2040 n'umugambi w'akazoza 2060. Ibyo dukora byose buri munsi buri kwezi buri mwaka bitegerezwa rero kwisunga iryo hangiro twihaye. Ikivugo cy'uno munsi ni kwijukira kuriha amakori n'amatagisi dukoresheje ubuhinga bwa none. Abarundi barayamaze ngo nta mata n'amata y'amasoro kuko leta y'u Burundi yatunganije umugambi ntabanduka gukoresha ubuhinga bwa none mu bisata byose by'igihugu byo twita mu kirofurofu digitalisation de l'administration publique. CFCIB irashima bimwe biva mutima ko BR yafashe ya mbere muri uwo mugambi. Kuwa mbere Nyamyandagaro 2023 niyo komiseri mukuru wa BR yatanguza icese kuri Hotel Suzeri ubwo buhinga bushasha bwo kuriha amakori n'amatagisi dukoresheje uwo muhora. Kwa 2023 Gitugutu 2023 niho nyakubahwa umushikiranganji w'igihugu ca leta n'imigambi ya leta yatera umukono ku itegeko nshikiranganji ritunganya irihwa ry'amakori n'amatagisi ukoresheje ubuhinga bwa none. Iyo ntambwe niyo gushima kuko ibindi bihugu byo mu karere byari byaradusize. Mbere iyo ntambwe iri mu bituma abanyamitahe abanyamahanga bimwe bita investissement direct étranger baza guhumbira igihugu cacu kuko ariko karusho kaboneka muri bimwe bita mu Congereza doing business. Iyo ngingo yo kuriha amakori y'amatagisi dukoresheje ubuhinga bwa none yerekeye abatanga kori bakuru n'abatanga kori bari hagati na hagati. Mu mvugo itomoye iyo ngingo iraba bamwe twita les grands contribuables et les moyens contribuables. Abo ni ukuvuga les grands contribuables barenza imiliyoni amajana 7 ku byo batangaza ku mwaka n'abari moyens contribuables abatarenze miliyoni 100 ku mwaka. Twarakingurutse kandi izimwe za mashine affectation électronique. Ako kamashine kazotuma haba umuco mu rudandazwa. Ndazi ko hari ababizatunga bamwe bidogera ako kamashine. Ako kamashine kameze nk'akamasho ni kanya usorongo ubeshe karakugaragaza. Ndasabye rero dukorere mu muco twese, iyo ufashwe wakabeshe ibihano biraremereye cyane. Akarusho ko gukorera ubwo buhinga bwa none ni kanini. Bumwe buno buvuga ko ari ubukurikiro: nta mwanya umutanga kori asubira guta yiriwe atonze umurongo udashika mu kibobere mu kuja kugira amadekarasiyo no kugira amakori. Umutanga kori yahora aja na dekarasiyo muri obere, hanyuma akaja muri banki kuriha, ahejeje akagarukana brodero de versement muri obere, hanyuma obere ikamuha quittance. Byararusha cyane kandi bigatwara umwanya munini n'amafaranga atari make abagwizatunga. Bigiye gufasha abagwizatunga kwimenyereza gukorera mu buhinga bwa none no gukoresha bwa none ugezweho. Umugwizatunga azokora byose yakoresheje imashini yiwe canke telefone ya Android, aba ku biro, aba muhira canke ahandi hose yobaye. Abagwizatunga bagiye bose kwimenyereza gukoresha konti zabo zo muri banki aho gutemberana isaba ry'amafaranga. Bizotuma amafaranga mu mabanki yongerekana, hanyuma ibiharuro by'abahanahana amafaranga mu minwe bigabanuke. Bizotuma ico twita mu rurimi rw'igifaransa taux d'équilibre financier yongera. Bizotuma ibiturire bigabanuka kuko umukozi wa BR azobana gake kashoboka amaso yandi mutagakori. Iyo ngero shasha naho nari nziza karamba uruganda ntibacura. Internet yakora gushiragurika bigatuma ico gikorwa kigira intambamyi zidasanzwe. Ndashaka mboneyeho kakanya sabe bamwe bari mu bintu bya telefoni mobile aboperateur yuko ukwicarana na leta kugira ngo bashe gutunganya neza ibyo bisata
birabonekeza neza ko bakeneye kugira amahinduka mashasha kugira ngo ibyo bya internet bireke gushikagurika. Amatara y'indezo arakunda gushikagurika, iyo rero acitse internet nayo ikigenda. Rimwe na rimwe muramaze kubona ko hariho amakartier ashobora kumara amasaha 48 atagira umuyagankuba. Bisigura yuko umubiza tumakorera muri quartier ashobora kuba ageze kuri amakori y'ibyo by'amahinduka spontané iteshwa zitanu mugabo agashareka kuri kori. Turavye mu biharuro by'ibihugu bimwe bimwe dufatiye ku bihugu byo muri Afrika y'ubuseruko, igihugu ca Cote d'Ivoire ico gihugu catazwe akarorero, aho mu 2022 bashoboye kuronka amasanta arenga 17 umuyagankuba ucitse umwaka wose. Uharuye ku munsi ni ukuvuga yuko badashobora gucika amatara ngo birenze iminota 2.5. Urumva yuko dusaba ihangiro rikomeye kugira ngo dushobore gushikira abandi bari mu iterambere. Tubasaba rero bere ko igihe umutagakora akoresheje impapuro kumwe bya kera yagize ingorane ko mutahura bakamutunganiriza ibaca muca amande bitamuvuyeko. Ariko rero tugasaba yuko abubiza tunga boreka kubesha dukuremenganya bitabaye. Reka rero tugaruke kuri wa mugambi muri akazoza 2040 uburundi igihugu cifashe 2060 uburundi ari igihugu biteye imbere. Kugira dushikire neza iyo hangiro CFCB yohanura ibikurikira. Icambere, ababuza tunga batari bake bacibereye bimwe twita iparadizo y'amakori, paradis fiscal, badatanga amakori. Ivyo bituma umuzigo w'ikori wikorerwa n'ababuza tunga bari kurusha. Abo bantu bategerezwa kuva urufuri bagatanga amakori kugira icyo kwemeza abandi. Leta ikeneye kuronka uburyo buteza imbere igihugu. Ubwo buryo rero hamwe byobandanya butora gutangwa n'abantu bamwe numva yuko babaremereza ndetse habaye pressure fiscale niya bigatuma atamubiza tunga aza kureba igihugu cacu. Twifuza ko twokwicarana kenshi kabaho tukaganira ingene twovundura ababiza tunga binigeza atamakuru ashaka gutanga. Hariho n'ababiza tunga bariha amakori n'amatagisi ariko ugasanga bariha inica ntikizi. Uravye ibintu baranura ndetse umukomiseri mukuru yabishikirije. Ndahimiriza abatanga kori yuko twocira umukenge abatwinigejemo kugira ngo tubashengeze kuko cane cane batuma badakora mu muco, batuma abakora mu muco bagira ingorane gutera imbere. Tunasaba n'umugwi wa OBR na CFCB hariho platform ujije kwiga no gutora inyishu z'ibibazo vyerekeye amakori n'amatagisi yuko bosubira ugakora kuri kwanya. Tuzofasha leta gutuza fraude fiscale na fraude douanière, kanatsinda akarorera abakorera mu rufuri nibo bahombesha ababiza tunga bakugaza mbere abakorera mu kugaragara. OBR itegerezwa gusumuruka ikayibonera kure ikabona hose mu gihugu ikaraba kure kugira ngo iyo hangiro y'2040 tuyishike koko. Aha rero CFCB yateye akamo leta biciye ku banki nkuru y'igihugu kugira ngo tunagure wa mugambi wo gufasha mu gufata mu mugongo ibisata bikuru byozamura ubutunzi bw'igihugu bimwe twita mu Faransa les secteurs prioritaires de croissance. Association des banques d'état financiers du Burundi, la CFCB na BRD bosuzumaho uwo mugambi wahagaritswe by'agateganyo ugeze, hanyuma tugatorera hamwe umuti nyawo kandi urama ku neza y'ibihugu. Hakaba evaluation de l'état des lieux kugira ngo turabe ingene ico gisata coshobora kubandanya yishigikira ababiza tunga. Bitagenze uko yahangiro ntituzobishikako n'intete kuko Uburundi turacari inyuma mu bisata ngenderwako vyinshi. Umuyagankuba n'ukwiye ubu dufise amamegawate 106. Mu mwaka 2027 twategereza kuba dufise amamegawate 335. Ubu abarundi bafise amatara n'ibice 22 kw'ijana harimo amatara avuye ku zuba. Mu mwaka wa 2027 igihugu gifise ihangiro ko abarundi boba bafise amatara boba bashika ibice 24 kw'ijana. Ariko uwo muyagankuba ubonetse byokorereza cane igisata c'amahinguriro.
mbere n'abanyamitahe bava hanze bimwe twita investissement direct étranger bikiyongera. Umuyagankuba ukwiye niwo uzotuma dutangura kwimba no guhingura ubutare dufise. Aho rero nagomba kugira ngo nsaba cyane yuko ishyirahamwe Regideso na AMER byogerageza kugira ngo dushe kuronka energy de qualité. Umuyagankuba ukwiye hariho amabaraje menshi kahubakwa amaze gutangura gutanga umuyagankuba, ariko turabona yuko umucikagurika kubera hakenewe ko projet yo kurenova ama installation la distribution de l'énergie aja mu ngiro. Uwo mugabe twarumvise ko leta ufise twagomba tushimire cyane leta y'Uburundi dusaba yuko ico gisata cokorwa bidatevye. Amahinguro mu Burundi make cyane, ivyo dushora hanze ntibirenga 20% n'ivyo tugurira hanze. Murumva ko impinga kiri ndende. Umwimbu mu gihugu mukwiye cyane cyane ifungurwa nkenerwa za misi yose. Ndashaka cyemibiriza abajejwe ubushikiranganji bw'igihugu ca leta kigobe n'ubushikiranganji bujejwe mu amahinguriro ingenzi no kudandaza yuko boshikira kandi bakohereza cyane ibisata amahinguriro amwe batumenyesha yuko babagora mu bya procedure bashakira ama exportation urwego byo bandanya atatoshika. Mu ncamake obere na leta biciye kuri agent de gouvernement du Burundi ADB itegerezwa gutegekanya mu myaka imbere uturusho tuboneka exemption fiscale douanière tuzohabwa abazoshira imitahe mu bisata bituma ubutunzi bw'igihugu bwiyongera, bimwe twita secteur prioritaire et porteur de croissance, kandi bagashira imbere cyane cyane igerekeye ugushora hanze kugira ngo amafaranga y'agaciro ashobore kuboneka. Abashira imitahe muri ivyo bisata batanga akazi kenshi, bagatuma tugabanya ibidandazwa byahora biva hanze import substitution, kandi usanga bafata amadeni manini ku myaka myinshi. Ikindi nyamukuru ni uguteza imbere ibiganiro hagati ya leta n'abikorera bimwe twita cadre de dialogue public et privé. Ndashaka ntengurukire icese mwese ishengero muri hano n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi ko mu birangiye mu nama rukokoma y'abikorera utwabo umuzinga day igira kabiri kwigerekezo ya 2008 Munyonyo yadukomoreye ingabire tutazopfa twibagiye. Yatwemereye icese ko nyakubahwa umushikiranganji wa mbere azohora adukoranya mu mezi 3. Hanyuma umushikiranganji ajeje udandaji utwara abantu n'ibintu amahinguro n'ingenzi akadukoranya buri kwezi. Ariko namwe y'icubahiro mu gihugu cacu Burundi mwaraduhaye umuhango wo kutuza mwadukoranya buri mezi 6. Turakwiye ubwatsi n'icubahiro mu gihugu cacu sabishengero mwese umwamashi. Nico gituma twifuza ko bwa rwego rwo kuganira hagati y'ibisata bya leta n'abikorera secrétariat permanent du cadre de dialogue public et privé urudukomorera. Ubwo rwego ni bwo goba rurimo imigwi y'abahinga les groupes techniques de travail basesangura bakagosora neza ibizokwigwa mu nama hamwe n'umushikiranganji mu byajejwe harimo gutangaza amahinguriro. Hanyuma ubwo rwego rugategura ibibazo bizokwigwa n'umushikiranganji wa mbere buri mezi 3. Ku rwego rwa CFCI turiyemeje bene umurango babona ko tugiye gukorana na ubere inzego zijejwe umutekano, inzego zijejwe intwaro, inzego zijejwe iperereza, tugira urunani rw'intamenwa mu kurwanya fraude fiscale na fraude douanière. Dusabe rero dushimitse ko muri abo bantu bose navuze ndetse n'abenegihugu turimo yuko atanu yovyengagize ngo ari ahandi ataraba muri iyo ntumbero. Mu gusozera nkabasubiye kubashimira y'icubahiro mu gihugu cacu Burundi ndi ku ntege mutera abikorera utwabo n'abagutanga kori mu Burundi. Yahangambe iterambere mu Burundi, Imana iheza igihugu n'Abarundi, duhezagire twese murakoze. Murakoze cyane. Kamere tudateje kuri kazi umushikiranganji ajejuhira cha leta n'abanyamuteye tugira amahoro n'iterambere bishingiye gutanga neza amakuru n'amatagisi. Imbere ya byose mu nkundire nanje nuko abambanjirije babikoze banze nyangurika Imana mushobora byose.
ni iteka ridasanzwe kuno munsi aho twatewe iteka na nyiricubahiro mu mwaka. Uyu mwaka tukaba tuhimbaza ushivugo gira kiti twijukire ubuhinga bwa none mu kumenyekanisha no kuriha amakori n'amatagisi, dushigikire iterambere ry'igihugu. Ni iteka ridasanzwe ku batanga kori n'ikigobere ku murimo mwiza bakora bafatanye mu nda ngo igihugu cyacu gitere imbere, gutorokanya no gutanga amakori ayo nayo agahita agahareta uburyo bwo kurangura imigambi y'iterambere yiyemeje. Abatanga kori bari kumwe n'ikigobere ni urunani tubona rudasanzwe mu buzima bw'igihugu. Bamwe mu gutanga amakori, abandi mu kuyatorokanya, bose bagasenyera ku mugozi umwe mu kubaka igihugu cyacu. Ikigobere rero kuba gishinzwe cyafashe ingendo nziza yo guha ikibanza cy'iteka umutanga kori kikamufata nk'umunyamahanga. Uko gukorana mu mwumvikano tubibonera mu mwimbu wagiye uraduga nk'uko uburongo bw'ikigobere yabivuze, wagiye uraduga ku mwaka ku mwaka, naho uyu mwaka twasozereye twashyize ku ihangiro twari twiyemeje mu gitabo kigenga amafaranga y'ikigega cya leta. Twafashe ihangiro y'imiliyari 1,769, ariko ikigobere cyarashoboye kwegeranya imiliyari 654, tugereranije n'umwaka uheze hakaba hariyongereye ko imiliyari ishika 302 nyuma y'uko hari akarusho. Eka mbere n'imyidogo hagati y'ikigobere n'abatanga kori bigerera agabanuka tugereranije mu myaka iheruka. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi mu ntumbero yo korohereza abenegihugu mu gutanga amakori n'amatagisi mu kigobere, hari twaranditswe cyane gushyiraho ubuhinga ngurukanabumenyi gutorokanya amakori hagati mu gihugu nk'uko mwari mwabiduhimije. Tukaba tumaze gushika ku ntambwe aho abatanga kori bashobora kurangura ibikorwa byose bijyanye no gutanga amakori batarinze kuja gutora imirongo ku byicaro by'igobere no kumenyekanisha amakori n'amatagisi yabo. Iyo ni intambwe ikomeye. Iyo ntambwe tukaba twayishyitse ko tushishije muri wa mugambi nyiricubahiro wowe nyene mwari mwarondeye uburyo mu banki y'iterambere ya Africa BAD, aho badufashishije amafaranga $578 by'amayero. Ayo nayo akaba yadufashije gushyiraho bwa buryo bwa teledeclaration na telepaiement. Ibyo rero bikaba byakozwe mu kintu gito cyane tugereranije n'iyindi migambi ya leta ifasha umugongo n'abadufasha dukunda kugindira, ariko mu kigobere bakaba babikoze mu mezi arashika 5 kuva mu kwezi kwa 4 gushika mu kwezi k'8 uyu mugambi wa teledeclaration na telepaiement bari bawejeje. Turabakeje cyane abagize uruhara mu kurangura uwo mugambi. Ikindi gikorwa kijanye bakivuze kijanye no gushyira mu ngurukanabumenyi ni kimwe cy'urupapuro ndangabuguzi. Uwo mugambi nawo nyene wakozwe n'ikigobere. Uwo mugambi ukaba ufise akandi kabirya kubera yuko uwo wakozwe n'abakozi b'ikigobere. No kwibutsa yuko uwo mugambi ujanye no gushyira mu buhinga bwa none iyo facture ariyo bita urupapuro nyemezabuguzi wari wateguriwe amafaranga ashika miliyoni 35 z'amadolari. Hanyuma turaja mu mpari n'abari bateguye kuwukora baragabanya bashika ku miliyoni 5 z'amadolari. Naho nyine turabona yuko bitabereye. Hanyuma tuje inama n'abakozi b'ikigobere n'abahinga basanzwe bakora akazi ko gutoza amakori
n'abahinga bajejwe bya informatique tubone yuko ayo mafaranga yo baraca igihugu atariyo hanyuma bafite ingingo y'uko nyene bagiye kugikorera barabikoze rero bigenda neza numva yuko harimo akabirya mbere n'icubahiro mu gihugu mubihundiye nagira sabe abakozi bashoboye kuba bari hano bashoboye gukora icyo gikorwa cy'iteka ave hasi tubabone tubakingu tubatera intege sinzi ko baba bari hano Yariga hano yari komiseri wa tax interne uri ahagaze hariya telefone niwe arongoye cyane kuko ajeje ubuhinga bwa informatique niwe yahaye inguvu abandi bakozi kugira ngo bashobore gufata iyo ngingo ubahuke ko byari biteye ubwoba ubahuke bafata iyo ngingo gukora iyo logiciel yo gutoza amakori n'umwuga yuko bushobora umunsi bigenda neza rero tubakeje kuba akunda gatarabonye kuko bazakorera ikipe y'abashef ariko bagisi n'abandi bakoranye yari ikipe nini abantu babaserukiye turakeje rero kugira ngo baciza cyiteka makuru badufashije kuziganya imiliyoni 35 z'amadolari kandi ifata ideni y'ugukora iki gikorwa cy'ucungira iyo fonction yonyine yeza gusa Nishoboye kubika cy'Uburundi gutoza amakori ni igikorwa gisaba ubwenge n'ubwitonzi bwinshi tugashira imbere kwigisha cyane gusigura imbere y'uko tuja ku ntambwe yo guhana nico gituma dushimira ikigobe n'abaserukiye badandaza n'abakozi atunga kumumvikano waranga gushura umunsi nk'uko urangurongo ikigo CFCIB yabishikirije ivyo bibonekera mu masekeza atandukanye ikigo ubere kigirana n'abatanga kodi mu gihugu hagati tugasaba abarongoye ingingo ikigo ubere kurushizaho gukorana neza n'abajeje intwaro babe barabira hamwe ingene atamudandaza n'umwe yosiga inyuma nk'uko uyu ajejwe ikigo c'ababizatunga n'imitahe yabishikirije uko ikori ukabivuze ritanzwe n'abantu bake baremera ugasanga ikibizinga b'iterambere ry'igihugu uyu munsi nuwo gushimira n'ukeza abatanga kori benshi batanga amakori neza uko amategeko asaba ariko kandi ni umunsi wo gukebura bose bigira sinabibazwa ntibatanga amakori igihe nk'uko bitegerezwa twifuza ko uyu munsi wotuma twese twirimbura uti mbega noba ndiko ndaterera kuko igihugu kugira twese tumenye ko gutanga ikori ry'igihugu biratera guhomba ko atari agakandamizo rya kori ry'abaromani abanyisirayeli biyamiriza ko ryari kori ry'ikoroni kandi barituma abanyisirayeli bagenda kumvikana ayo baza gushikiriza abakoroni nabo bagaca biregereza ko ayabo abene igihugu bakumva ko bakandamijwe niyo mpamvu bagiyamiriza ariko ikori dutoza uno munsi ikori ry'ukubaka igihugu si ikori ry'ikoroni niyo mpamvu rero dutegerezwa kuritanga twese atakamurongora ikigobe n'abakozi bacu nabo nyene turakeje kumwete n'ubwira byaba bituma bashika ku ihangiro ry'amakori leta isaba umwaka ku mwaka n'ubu bibaguye ku kivi maze ihangiro twiyemeje turishikeko tugasaba indongozi y'ikigobe kwameza kw'impanuro n'ijisho ku bakozi bamwe bamwe bagifise agatima ko kunyonora nk'uko ubajejwe yabishikirije ni bake ariko baratezurwa ikigobe kirimo abakozi barenga 1,100 ariko ugasanga abakozi 40
babaye nk'asazi yaguye mu mata hamwe ni chance cyose baca gisesa kubera iyo sazi yononye amata. Abo nabo rero twafata nk'izo sazi ziba mu mata bigatuma amata yononekara. Abo nabo bahamagarirwa rero kwihanura hakiri kare kuko leta yavuye hasi kubafatira ingingo ruhasha zo kubahana twihangiye kugira ngo iyo ngeso bayihebe burundu. Mu runani rwo kurwanya fraude aribwo busuma bw'amakori n'amatagisi agenewe ikigega rusange, turakengurukira cyane mwe by'umwihariko ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu n'ubutungane ukuntu muri iyi minsi iheze bashigikira ikigobe mu kurwanya cyane cyane ubusuma bw'amakori n'amatagisi haba ku rudandazwa njabukambibe canke ku rudandazwa rwo hagati mu gihugu. Iyi ni impinduka idasanzwe kuko ubuzima bw'igihugu ni impinduka idasanzwe mu gihugu cyacu kuko siko vyamye kuva Obert gishingwa. Hari aho vyashika ugasanga Obert itamba yirorera mu bakarorero ko hari gihe Obert yaho rija gufata abafrode ko Obert isanzwe ifise abapolisi wagenda gufata uri karanyuruza amakori n'amatagisi ugasanga nawe afise ikompanyi y'abasirikare bamucungereye. Ivyo ni ibintu twabayemo ariko murumva yuko tumaze kugira intambwe. Ivyo ni ibintu niboneye n'amaso. Niko Obert yarashigikiwe mu kurangura ubutumwa bwayo ariko ntiyari bwashike kuri urugero tubona muri iminsi. Murumva ko ni intambwe ikomeye cyane. Ivyo tukaba tubikesha intumbero irashe ya nyiri cubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi benagira mumfashe twongeye tumukengurukire gose tumutere intege tumukomera amashimwe cyane. Ibi ntankeka bizodufasha gushika kuri rihangiro ry'igihugu intumbero mbona kazoza igihugu cifashe imbere y'umwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere imbere y'umwaka wa 2060. Tutabikoze uko ndushobora gushika kuri iyo hangiro, ariko twese hamwe two duza iyo mwitwarariko wo kubaka igihugu nta nkeka yuko no mwaka wa 2040 imbere yaho tuba twamaze kuba igihugu giteye imbere. Hamwe twese twokumva yuko bitwerekeye kandi ndazi ko abicaye hano muri ino sare aribo bantu nuvuga ko aribo rufunguruzo. Hamwe bose twuva ngaha duhindutse burya byose byoca bihinduka mu mwanya muto cyane. Ntanyereka ko abagira ubwo busuma bamaze kwibonera ko ibisaka vyimbwa vyahiye ko umudandaza canke umugwiza atunga wese ategereza gutanga ikori n'itagisi atawandya wangura kwiteka igihugu cacu. Nagira nterakamu uwundi mugwi tumaze iminsi leta iriko iragwanya ubusuma bw'amakori ku rudandazwa njabukambibe no ku rudandazwa rwo hagati mu gihugu, ariko ivyo wasanga vyerekeye abatanga kori bo nyene nyezina. Ariko hari uwundi mugwi utavugwa muri iyi minsi ariko kandi ari umugwi ukomeye cyane muri urwo rugamba kugwiza umwimbu mu kigega rusange. Uwo nawo ni umugwi w'abantu ubutunzi bw'igihugu buca mu minwe mu kunyuruzwa kuko birababaje cyane batiye agahinda uravye inguvu zikoreshwa mu kwegeranya amafaranga aja mu kigega hanyuma mu gusohoka agasohoka aciye mu nzira zitarizo ugasanga aranyuruje. Uwo mugwi nawo rero ni umugwi w'abajeje gutanga amasoko mu bisata byose by'igihugu. Mu bisata byose harimwo amaserire de passation des marchés n'abaresponsable des marchés za leta. Abo bantu rero nabo tujya tubatera kamo kugira ngo bumve yuko utu twigoro two kwinjiza amafaranga mu kigega rusangi bo kumva yuko ari umuzigo nabo bategereza kwitwararika, bakumva yuko amafaranga imbere yo gusohoka isoko imbere yo kuyitanga baravye neza by'ukuri ku iyo soko igiye kumarira yo kugira akamaro igihugu. Tubasavye rero ko uyu mwaka tutosubira kumva amasoko yadindiye aho ni mu migambi
y'abafasha leta usanga amasoko yaradindiye. Hariho abantu bitwa ngo responsable de passation de marché, abo nabo baradindiza amasoko ku nyungu zabo, ugasanga amasoko bariko bararondeza uwo bayaha kugira ngo barabe ico bakuramwo, ugasanga isoko imaze amezi 6 ikiri muri procedure ya passation de marché. Abo nabo twabahaye ukwezi kwa 12 yuko atasoko n'imwe yoba irengeje ikiringo itaratangwa. Nabo nyo turabateye akamo yuko bariko badindiza iterambere ry'igihugu. Uyundi mugwi nyene cubahiro mu gihugu cyacu Burundi nagira ntera kamo, nubundi mugwi nawo nyene udakunda kuvugwa, ariko nawo nyene ugisibije mu gukehanisha amafaranga yinjira mu kigega ca leta. Abo nabo naba abantu twita abaconseillers fiscaux n'aba les agences and douane, kugira ngo abatanga kori bagabanye amakori n'amatagisi haba ku rudandazwa nja bukambibe canke mu gihugu hagati, nibo bibafashamwe. Abo bantu nibo bari bategerezwa kuba bazi amategeko agenga amakori n'amatagisi ku mbibe canke hagati mu gihugu. Rero baca bafasha abatanga kori kuyazunguruka muri kwa kugabanya amakori n'amatagisi, hanyuma ugasanga acagutse nayo baragabanije. Nabo nyene turabagabishije ko muri urugamba gwiza ubutunzi mu kigega rusangi, nabo nyene tugiye kubavira hasi tukabafatira ingingo ruhasha nk'izo zirafatirwa abatanga kori nyezina. Abo rero n'abaconseillers fiscaux n'ama agence and douane. Sozera n'icubahiro nagira n'icubahiro mu gihugu cyacu Burundi, nagira ntera kamo imbere yo gusozera, nagenda bakarorero kugira ngo mumve ko atari gushikuza kuri ibi by'abanyuruza amakori n'amatagisi kuri yo bukambibe. No bakarorero nk'agence and douane twafashe bagize fraude y'urupapuro, ugasanga ku rupapuro rumwe rwa declaration amaze kurusohorera ko amakamyo 15. Iyo nikayabaye no bahako karorero. Urumva yuko abo bantu n'abanyamayeri n'abantu by'ukuri bari kurasubiza inyuma igihugu. Sinova ngo ni bose, ariko muri rusangi amagence and douane abenshi bayashinga, usanga bashinga bafise izo speculation ko bagiye kuzoza baranyuruza amakori ari kuri douane. Nabo tubagabishe rero kwivyo ivyo bintu bo bihagarika ko biko byatuzingamikira igihugu. Mu makori yo hagati mu gihugu yabivuze urongo kigo Ober, ariko no bakarorero nk'umuntu yashinze ishira hamwe ryo kudandaza amafacture gusa, ariko TVA kugira ngo azaragenda kugabanya ya matVA bamaze kuveresa muri Ober kugira ngo agira ama deduction. Ivyo nabyo nyene twara ni ibintu vyibonekeje bikogwa mu rudandaza rwo hagati mu gihugu. Ugasanga uwo muntu yitana mu conseil fiscal, mugabo akazi kiwe ari kuza kugabanya amakori n'amatagisi abantu bari kuja kudeklara, akabeka amayeri bokoresha kugira ngo bagabanye amakori n'amatagisi. Abo baconseillers fiscaux rero turabagabishije kandi turabiyamirije ko bo hagarika iyo ngeso mbi mu gihugu cyacu. Mu gusozera nyine cyubahiro mu gihugu cyacu Burundi, nagira ntera kamo amabanki uko mu gutoza amakori n'amatagisi, amabanki arafise uruhara ko niho benshi bacisha amahera, nabo nyene bashiremo intege mu gushira mu buhinga bwa none ibikorwa byabo, hanyuma bakoresha na gwa rubuga twumvikanye. Hari urubuga twashizeho mu 2020, ubwo rubuga ruhurira ko Ober, ugahurira ko n'amabanki, ugahurira ko ni banki nkuru y'igihugu. Ubwo rubuga ngurukana bumenyi rero rwari rwo gufasha gukurikirana abantu bakora ibidandazwa hanze bakoresheje amafaranga mva makungu. Vyari gufasha iyo bashiramo intege kumenya uwaronse amafaranga mva makungu ko by'ukuri yazanye ibidandazwa, tukamenya ko n'amafaranga yasohotse yagiye kugura ibidandazwa byinjiye mu Burundi. Ariko ndabona ko ubwo rubuga baruhaye inguvu zidakwiye, nagenda batera kamo uko iyo migwi ari 3 ibanki nkuru y'igihugu, amabanki yose, ikigo Ober gisanzwe gikoresha urwo rubuga, ariko by'ukuri ubwo nani bw'iyo migwi 3 bashiremo inguvu kugira ngo ya maraporo dusabwa y'abantu bijije ibidandazwa, mbere harimwo n'igice cyerekana abashora hanze nabo nyene umuntu akamenya ibidandazwa bashoye hanze n'amahera mva makungu
binjije yavuye mu bidandazwa byashotse hanze. Ubwo rubuga rero n'ubu ntirurakora neza kandi rwa rubuga ngirakamaro. Ndabateye akamo rero nabo nyene bashiremo ingufu kugira ngo amaraporo ku kwezi tumenye abinjije ibidandazwa amafaranga yasohotse n'ico yagiye gukora n'abasohoye ibidandazwa amahera mva makungu binjije gutyo tubone ko iterambere rikorera kwira mu gihugu. Nyine cyubere mu gihugu cyacu Burundi mu nkundi rero nsozere nongera kubakengurukira kwiteka mwateye bino birori nongera gusaba abari hano twese kubatega yompi kugaseke mwadutekereye mpamutekururira nihangame mu Burundi n'abarundi nihangame iterambere y'ubucacu Burundi nihangame nyine cyubahiro mu gihugu cyacu Burundi.